amakuru akomeye cyane yo mu gisata cy'umutekano ndetse n'igisata cy'imigenderanire n'ayandi makungu, aho umwe mu bakomeye ngaha mu gihugu cy'u Burundi ahajeje kwemeza ko leta y'u Burundi ibitse imirwi y'inkorabara ya FDLR ndetse na FRN ituruka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, kandi abategetsi b'u Burundi bakomeye cyane babizi harimwo n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca. N'iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwe tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, cyane cyane amakuru avugwa mu gisata cy'umutekano ndetse n'igisata cy'imigenderanire n'ayandi makungu. Namakuru tuzogaruka cyane cyane kungene ibihugu vyompi yo bigihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda biriko birarabana muri ino minsi, kandi none tubageze ko amwe mu mabanga umwe mu bakomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi ahejeje gutangaza avuga ko leta y'u Burundi ibitse imirwi y'inkorabara ya FDLR ndetse na FRN. Uwo akaba kandi ari n'umumenyesha makuru akorera igitangazamakuru gikomeye cyane. Ni mu gihe vyinshi bivugwa yuko ivyateranije igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda cyane cyane ari birabana n'igisata cy'umutekano, aho igihugu cy'u Rwanda cagirije igihugu cy'u Burundi guha ubufasha budasanzwe imigwi itwaje ibigwanisho ya FDLR bazwa mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ndetse n'igihugu cy'u Burundi kikagiriza igihugu cy'u Rwanda guha indaro amabiro ndetse n'ibindi byose vyankenerwa imirwi yitwaje ibigwanisho igwanya leta y'u Burundi harimwo nk'umuhari Red Tabara. Ubundi byose vyagiye kunyuka umwaka uheze ubwo haba igitero ca mbere cyakozwe n'umuhari Red Tabara cyo mu Gatumba cyahitanye abantu benshi. Aho rero niho leta y'u Burundi mu itangazo yashize ahabona yagirije igihugu cy'u Rwanda ko arico gifasha iyo migwi ihungabanya umutekano w'igihugu. Nimigikana leta y'u Rwanda nayo itari kuko irarabana na leta y'u Burundi ryiza, mbere ko leta y'u Burundi ifatikanya n'igihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu kurwanya umuhari M23, ariko ibi byose bakabikora bafadikanije n'umugwi w'inkorabara FDLR wasize ukozonye bwoko mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'1994. Kuri ubu rero umwe mu bamenyeshamakuru bakomeye cyane Eroge Willy Kaneza aremeza ko leta y'u Burundi ibitse imirwi y'inkorabara ya FDLR ndetse na FRN ndetse ituruka mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko yose igwanya ubutegetsi bwa Kigali. Mbere n'abategetsi b'u Burundi ngo barabizi harimwo n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Muti ibi byose vyifashe gute? Aya makuru akaba agiye habona inyuma y'ibitero bidasanzwe biriko biravugwa biriko biraba mu ishamba cimeza rya Kibira, aho abasirikare bariko baratana mu mitwe n'izinyeshamba zavuye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Aho uri wose ndagoye kaze muri ano makuru, ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo tujucikanwa na dushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose, kandi kugira ngo nabo baje baraba mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi, hanze y'imbizi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ndabaye kaze muri ano makuru. Umumenyesha makuru Eroge Willy Kaneza aremeza neza ko leta y'u Burundi ibitse imigwi y'inkorabara ya FDLR ndetse na FRN ituruka muri Kongo, mbere n'abategetsi b'u Burundi bakomeye cyane babizi harimwo n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Uyu mumenyesha makuru rero Willy Kaneza aremeza atagukekeranya leta y'u Burundi ko ibitse imigwi y'inkorabara y'interamwe za FDLR ndetse na FRN yose ituruka muri Kongo, ariko ubu ikaba icumbikiwe na leta y'u Burundi mu ishamba cimeza rya Kibira, mbere bakaba banafise ibindiro vyabo muri iryo shamba rya Kibira. Eroge Willy Kaneza ashira habona amajwi y'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca mu gihe ari mu nama n'abanyagihugu hamwe n'abajejwe intwaro muri komine Mabayi ho mu ntara ya Cibitoke. Kwigenekerezo iyo nama ikaba yarabaye kwigenekerezo ya 22 Myandagaro umwaka weze w'2023. Ivyo bikaba vyarabaye inyuma y'urupfu rw'imbonerakure yarizwe ku izina rya Isidore Niyonzima. Urwo rupfu rwababaje abatari bake bituma museneri wa komine Mabayi Nikodemu Ndahabonyimana ahagarikwa n'izindi mbonerakure zitatu hamwe n'abadandaza batari bake bo muri komine Mabayi. Abo bose bagirizwa ko nabo bagize uruhara mu iganagurwa ry'imbonerakure Isidore Niyonzima yarizwe cyane ku izina rya Mayisha. Uyu mugabo ivuga ko yishwe n'interamwe za FDLR zimuhora ko yoba atanga amakuru mu gihugu hakurya y'Akanyaru mu Rwanda. Ibi nivyo rero ngo vyatumye umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yishikira muri komine Mabayi kugirisha inama abanyagihugu n'abajejwe intwaro.
n'agashavu kenshi Gervais Ndirakobuca kuri uwo munsi w'igenekerezo ya 22 Myandagaro umwaka weze w'ibihumbi 2023 yarakariye cyane abanyamabaye kubera bariko barashigikira imigwi ya FDLR na FRN ituruka muri Kongo. Mbere n'abanyamabaye bashobora gufatirwa ibihano ntibasubire kuronka aho basumira ibipfungurwa. Kubw'uyu munyamakuru Eroge Burikaneza akandi aratanga ibimenyetso bitomoye cyane, ibimenyetso simusiga kuri iyo migwi yompi iri ku butaka bw'u Burundi. Kuri uwo munsi Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yagize ati: mwabanyamabaye mwe mumenye ko tubitse ikaramu gashambara. Abo bantu nibaba bafise ivyo barondera canke ivyo kurya nibagende babirondera mu gihugu cabo, bareke guteza umutekano muke ku butaka bwacu. Gervais Ndirakobuca yarongeye ati: mperuka kugirisha inama ariko nasanze nayigirishije abataribo, nasanze abatware bo hasi barampenze. Ubu rero nshimye kugirisha inama mwebwe abanyagihugu kandi mushira ubwoba mumbwire neza abantu bose bari gukorana n'abo bantu. Ikindi gitangaje ni inama iherutse kubera mu Cibitoke no muri Kabarore igizwe n'abagize imihari ya FDLR ndetse na FRN hamwe n'abategetsi bakomeye cyane bo mu gisirikare cy'u Burundi hamwe n'abakozi bo mu iperereza ry'u Burundi. Nkuko bishikirizwa n'umumenyesha makuru Eroge Burikaneza, abari bitavye iyo nama ngo baturuka mu mihari ya FDLR ndetse na FRN. Abo akaba ari bo General Hamada Habimana azwi nka komanda wa FRN, General de Brigade Antoine Hakizimana wa FRN, General Major Pacifique Nahunguka umukuru wa FDLR, Colonel Honore Hategekimana azwi ku izina rya Theophile atwara irindi shami rya FRN. Abo nibo bategetse bari muri iyo nama yabereye muri iyo komine nyene. Inama yakozwe bari kumwe n'inzego z'umutekano z'u Burundi ndetse n'urwego rw'iperereza. Urwego rw'umutekano rwari rwitavye iyo nama akaba ari urwego rw'igisirikare. Bamwe bati mbega leta y'u Burundi yoba ifise inyungu ki mu gucumbikira imigwi y'inkorabara? Nkuko bitangazwa n'umumenyesha makuru Eroge Burikaneza, ngo biragoye kumenya neza ico leta y'u Burundi ishaka gushika ko, ariko ikigaragara nuko hoba hari umugambi wo gufatanya n'iyo migwi mu mugambi utaraja ahabona. Ariko mu gihe umubano w'u Rwanda n'u Burundi utifashe neza, mbere leta y'u Burundi ikaba yararungitse abasirikare muri Kongo baje gufasha igisirikare ca Kongo FARDC kugwanya umuhari M23 bivugwa ko ufashwa n'u Rwanda, ngo umuntu yo kwibaza ko hoba hari umugambi w'ubufatanye mu gutera u Rwanda canke kugwanya umuhari M23 bari hamwe. Leta y'u Rwanda yo ikaba isaba Kongo kwirukana iyo mihari icumbikiwe na Kongo mu ntumbero yo gutorera umuti ibibazo biri mu buseruko bwa Kongo. Iyo mirwi ya FDLR ndetse na FRN yagiye ivugwa mu maraporo menshi mpuzamakungu no mu karere mu bikorwa vyo guhungabanya umutekano no kubangamira agateka kazina muntu, harimwo mbere n'ivyaha vyo gukora ihonyabwoko ryabaye mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1994, ubwicanyi bwakorewe abatutsi muri ico gihugu. Mu gihe leta y'u Burundi rero ngo yoshima gukorana n'iyi migwi bishobora kuvyura ibibazo vy'umutekano mu karere kose ka Afrika y'ubuseruko, kuko ari intambara yoba igiye ahabona ndetse kandi kaza ari intambara ikomeye hagati y'ibi bihugu vyose. Ni mu gihe kandi biriko biravuga yuko igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda vyari gusubiza hamwe muri uku kwezi kwa Gitugutu uyu mwaka w'ibihumbi 2024. Gusa bamwe baravuga ko ibiganiro bitari vyaja imbere kugira ngo leta zompi zitorere umuti ikibazo gihari cyane cyane kirabana no kugara imbibe imbibe zo ku butaka vyakozwe n'igihugu cy'u Burundi kugira ngo abanyagihugu bose imigenderanire isubire kuboneka. Ari nkuru turiko tubatohoreza cyane cyane irabana no kugurura imbibe ku bihugu vyompi yose ntizobacike ku munsi w'ejo. Ku yandi makuru kandi hari umuryango biriko biravugwa ko urushe cyane. Haraciye amezi abiri tubabwiye amakuru y'iburwa ry'irengero rya Jean Marie Ntezimana kuva ku igenekerezo ya 2 ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2024. Umuvyeyi wiwe Capitoline Ndimurusaku nawe yapfuye kumva inkuru y'iburwa irengero rya Jean Marie aca agira crise cardiaque aracikana. Bukeye naho kandi abagenzi babiri ba Jean Marie bagiye kumurondera mu gisagara ca Bujumbura, nabo nyene baca baranyuruzwa n'iperereza ry'u Burundi. Reka tugaruke ku iburwa rya Jean Marie Ntezimana n'urupfu rw'umuvyeyi wiwe. Uyu Jean Marie Ntezimana avuka mu Ruyaga muri komine Kanyosha mu ntara ya Bujumbura. Jean Marie yaheruka kwimukira mu Kamesa haruguru yo kumusaga mu gisagara ca Bujumbura. Mu kazi kiwe ka misi yose Jean Marie yari asanzwe ashona impuzu
Tayeri Kutire. Mu bijanye na politike, Jean Marie Ntezimana ni umunywanyi akomeye cyane ngo w'umugambwe CNL. Ku igenekerezo rero ya kabiri ukwezi k'umunani mu mwaka w'ibihumbi 2024, Jean Marie Ntezimana yari yiriwe mu gikorwa cyo gushingura umuntu ku mpanda. Mu nyuma abe baramurondeye baramubura, telefone yiwe ikagoma izimije, barabuze n'umwe yubaha amakuru y'uwabo, maze inkuru irakwira ko Jean Marie yabuzwe irengero. Umupfasoni Kapiteni Ndi mu rusaku yari umupfakazi. Umuhungu we rero Jean Marie Ntezimana niwe yari amutunze. Uyu muvyeyi nawe yari asanganywe indwara y'umutima. Umuvyeyi acumva inkuru rero y'ibugwa irengero ry'umuhungu wiwe yagize crise cardiaque. Umuvyeyi aca aritaba Imana. Mu muryango vyaragoranye rwose ivyo gushingura umuhisi. Bagomye biyumvira ko borindira umuhungu wiwe akaboneka imbere yo gushingura umuhisi. Kurindira utazwi ko azosubira kuboneka navyo ni ikibazo kitoroshe. Ezekiel Bukuru kandi na Aniseti Nkurunziza nabo banyurijwe bariko barondera umugenzi wabo Jean Marie. Uyu Ezekiel Bukuru nawe nyene avuka mu Ruyaga, mbere yubakanye n'umukuru w'umutumba wa Ruyaga. Aniseti Nkurunziza akavuka hitwa mu Kabumba muri komine Kanyosha nyene. Ezekiel na Aniseti nabo bikaba bivugwa ko bari abagenzi badasanzwe ba Jean Marie Ntezimana. Aba rero nibo bamaze kumenya iburwa rya Jean Marie bukeye Ezekiel na Aniseti bamanutse mu gisagara ca Bujumbura kurondera umugenzi wabo. Boba baranahereye kubaza mu iperereza ko Jean Marie yoba ari yari. Ezekiel Bukuru na Aniseti Nkurunziza nabo bahavuye bafatwa nyene. Uwo munsi kwigenekerezo ya gatatu kwezi k'umunani mu mwaka w'ibihumbi 2024 bafashwe abantu babona mu gisagara ca Bujumbura imbere y'ahitwa Les Parisiens. Bafashwe n'abantu bari muri camionette double cabine Toyota Hilux ifise ibiyo bitabona. Biraboneka ko bano bagabo bafashwe n'inzego z'iperereza. Ikitazwi ni impamvu nabo bafashwe. Iperereza ryo ritashaka ko bamenye Jean Marie Ntezimana ari canke yari rimaze kubona ko bahamenye. Ese iperereza ririko rinyegeza iki muri bino bintu? Kuva bano bagabo bafashwe nta gakuru kabo. Abaryango barabarondereye mu busho butandukanye barabura. Baraje no muri komine Mutimbuzi naho barabura. Ubu imiryango ifise agahinda k'ababo banyurujwe, akiyongera ko urupfu rw'umuvyeyi wa Jean Marie Ntezimana. Ni mu gihe mu ndwi iheze umwe mu muryango wanditse uvuga ko vyananiranye ko bashingura umuvyeyi umuhungu we atabonetse. Iperereza nabo naryo ngo ryoba ryimije bamwe bati ese iperereza ryoba ryimije gutanga umuco iyo ryashize bano bagabo batatu maze umuryango ukaruhuka. Ya leta yitamvye yoba isigaranye impuhwe na nkeye. Elifazi Niyongabo atwara iperereza mu gisagara ca Bujumbura, Colonel Domitien Niyonkuru atwara iperereza mu gihugu hagati ndetse na General Major Ildefonse Habarurema atwara iperereza ry'u Burundi. Ese baba basigaranye agatema na gato ku buntu maze bagatuzerera iyi miryango ituntuye. Iki ni ikibazo kibazwa na benshi cyane bagendeye ku vyakorewe iyi miryango yose ivuga ko yabuze ababo muri iki gihe. Ni mu gihe kandi mu yandi makuru biriko biravugwa ko mu ntara ya Murantunge hari abariko baratangiriza, aho bivuga ko hari umwana w'umukobwa w'imyaka 15 agira atwarwe mu bihugu vy'Abarabu, bagasaba inzego z'igihugu gufasha ntasohoke. Muti ivyo vyagenze gute? Uwo mwana ninde? Uyu mwana w'umukobwa yitwa Nimubona Lisupu. Ku rupapuro rwiwe rw'amavuka uwo mwana yavutse ku igenekerezo ya gatandatu kwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi 2009, bisigura ko uno munsi afise imyaka 15. Abavyeyi b'uwo mwana Ndayiragije Leonce ndetse na Shimimana Esperance bakaba baba ku mutumba Maramvya, komine Mutimbuzi wo mu ntara ya Bujumbura. Uwo mwana yahora yiga mu mwaka w'indwi ku ishuri ry'uburaro riri mu ntara ya Gitega, Ecole Santa Trezina de Gitega. Yari yamenye muri uno mwaka yaragiye mu 8, ariko umuvyeyi wiwe nyina yamwebesheje ishure kugira amurungike gukorera mu bihugu vy'Abarabu. Amwe mu makuru twatohoje akemeza ko uwo mwana nyina w'uwo mwana yamurondereye passport mu manyanga adasanzwe, abanje kumuhindurira impapuro no kongereza imyaka yiwe. Vuga ko uburyo yabikozemwo hari abategetsi bo muri PAFE babimufashijemwo. Umwana w'umukobwa yaramaze gutegurwa mu bikenewe byose kugira atwarwe gukorera mu gihugu ca Arabia Saudite. Ivyo biteye ubwoba bwinshi abanyagihugu babanyi b'uwo mwana aheruka guhebeshwa ishure, arivyo vyatumye bamutabariza. Amwe mu makuru dufise ava mu banyagihugu akavuga ko se w'uwo mwana Ndayiragije Leonce ari hanze y'igihugu mu vyo kurondera ubuzima.
ntiturashobora kuronka aronse kugira ngo tumubaze vyinshi kuri uwo mwana agira atwarwe mu bihugu vy'Abarabu. Twarondeye kuri telefone Nshimirimana Esperance nyina w'uwo mwana tumubaza ivy'ayo makuru. Esperance yemeye ko umwana ari rwiwe, ariko aca twishura n'agatwingo kenshi ati erega King yishuye agira ati erega King natari wabimenye gute? Aciyongera ati kuba kw'isi no kwitonda, kuba kw'isi no kumenya kubana n'abantu. Hari ivyo ushobora kumva utabifisiye ubuhamya ntubivuge, ukeneye amakuru uraza unsange muhiri wanje. Ivyo akaba ari vyo umuvyeyi w'uyu mwana yasubije King, umurundi umwe akunze kwandika ku rubuga ngurukana bumenyi rwa X canke se rwahoze rwitwa Twitter. Tumenyeshe ko umuvyeyi kandi afise uwundi mwana w'umwigeme amaze kurungika muri ivyo bihugu vy'Abarabu amaze igihe akorerayo. Bashaka kurungika rero agira kabiri. Abanyagihugu batabariza ico kibondo basaba inzego zose z'igihugu harimwo abaharanira agateka k'abana gukora ibishoboka vyose kugira ngo umwana nimubona ari supu ntasohoke igihugu c'u Burundi kugira ngo anasubizwe kw'ishure yahora yigako. Ngayo rero amakuru yaragezweko muri kano kanya. Ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda kugira ngo utoje cikanwa nadushikiriza no Muhuza TV. Imana iba hezagire.